niwe nkunda mwiza wanje uruta ifeza na zahabu by'ukuri uva ku mara yanje usa neza urambumba urubura bwanje rukundo rwanje tuzaruka ndi ntumwa y'Imana natumwe ngo nkukunde ujya muntu sinzi MC ko umaze kubona inaci ndamaze kuzidazibona je ndibaza ko tuzi zo bikoze mu buryo bw'inaci tuzoba turi kumwe babiri abadanseri bongereje bongereje n'abadanseri mugabo rero ku kuntu tutari dukeneye uduteza ibibazo tuzoba twibereye turi babiri gusa. Bakunzi bandaho TV ndabaye mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye n'umwe wese aherereye nkuko bisanzwe muturungikana ubutumwa bwinshi tumaze tukabushikiriza aho mba mwabudutumye umuntu wanyu umuririmbyi wanyu abikora neza ariko iki gihe cyo cyari kararenza dufise isonge yiwe nshasha niyo mpamvu twamushitse ko twamusanzi wiwe ntabwo tuvumbura ariko dukora emisiri ziri professionnel kuko turategura ikiganiro na mwene cyo akacitegurira neza nivyo muba mwaradutumye turi kumwe na Landry Mr Tuza muri kumwe nawe no munsi muzakumenya byinshi kuri we ariko reka ntitumuruhishe tumuhikaze ariko tutibagiye kubwira wowe umaze kugira subscribe big up sana wowe utarayigira nyarutsa kuko ivyiza bikora gucika ndaguha ikaze Landry umeze neza Ego umeze neza cyane umva gute ndaguha ikaze iwawe mu nzi wawe nibyo nagamara kubaze ntimbega basha bigenze gute ngo mpikaze mu nzu iwanje bona ndaha ikaze ndaho TV mu nzu iwanje bishimire cyane kuduha ikaze kandi watwakiriye kuva kare ko kumbura abakunzi bawe n'abakunzi bandaho TV ntibari bwabimenye ariko kuno mwanya turashimye kuba mwatwakiriye kandi mwatwakiriye neza turabona nakana imbere yacu nimwebwe mwabikoze tubashimire. Ego murakoze gushima reka tugende tudateba tuce tugenda n'ubuzima bubiri cyangwa butatu Landry apari umuziki tushire hariya kure umuziki intango ya Landry bintu bibiri cyangwa bitatu abona ati je bibintu nabivuze no bancerewe kuko nivyo vyatumye shika muri iki kintu cyo kuririmba nivyo vyatumye shika mu buzima mfise uno munsi navyo nivyo vyatumye kandi shika muri iki kintu maze gushikako nivya ikintu cya mbere ndakunda Imana nca kabiri dashso umwete wo gushishikara ibintu hamica gatatu ndakunda ibintu bihindagurika ntibigume ari vya bindi nyene nivyo bintu bitatu novuga nti byagiye biramotiva bigatuma no munsi hari ama resultat mfise angana uko mfise yego izo resultat nyene tweba nk'abamenyesha makuru tuba tuzizi nyinshi ariko biraryoshe iyo umukunzi wawe cyangwa umufani wari karakurikirana irezilta yawe ayumvise kwijwi ryawe ko twebenshi araba dufata nk'ababeshi turashaka kubabwire zibiri cyangwa zitatu ubona kumaze gushika ku nk'intambwe nyamukuru hamareka nkebure nyimba ari haba bafata nk'ababeshi vraiment ivyo ico si ciza nabantu bakora akazi kandi bakora neza ndaho TV bon abantu bakurikirana ndaho TV vraiment ntimuzosubire kubafata nk'ababeshi okay ibintu maze gushikako icambere cyo sinatanguye nzi kuririmba sivyo mugabo kubwo gukunda Imana no gushishikara ibintu niko nakora no ku hamwe na nijya gukunda creativity cyangwa gukunda bishasha nivyo byatumye shishikara nkashiramo umwete gushikaho menya kuririmba bon abatari bakenda maze kuronka abantu barenga babiri urazi ko bamaze kurenga babiri bababaye benshi bambire ko ndirimba neza urumva ico ni success mu buzima hama ikindi naco ndumurongozi aho nagenda ndaca henshi mu ku mashuri canke ku rushengero nagenda ronka ama place y'uburongozi ubwo burongozi bwose nabuhabwa nayo makarita atatu gukunda Imana gushishikara ibintu kuhaje mu bintu hama no gukunda ihindagurika gukunda ibintu bishasha yego indirimbo yawe ya mbere burya ntihenze yitwa gute ico gihe indirimbo watanguriye
indirimbo yatanguye gusohoka siyo natanguye kwandika mugabo niyo natanguye gusohora muri studio yitwa uri mwiza nayikoreye kuri kwa Trick on the Beat nkorana n'umuririmbyi yitwa Full Life rimba turi kumwe asengera kuri GGC nimba ni heza nawe ni usengera yego ndagushimire ndongera nshimira na bamwe mu batumye kumbure ngira ingufu yo kukurondera iyo ndirimbo ya mbere narabikurikiranye nje kuri YouTube cyane ndabona uri mwiza cyane ndaba nshasha Tuza nsanga ari ikintu kumbure bihuriyeko ceka tugenda akapera gato ya uri mwiza hama tugaruka ikibazo uri mwiza Yesu uri mwiza Yesu uri mwiza Yesu yeah uri mwiza iraje yabikoze neza ariko je sinzi kurya umuntu avuga ukuri promotion powerplay ntiyari hagije uko nabibonye habuze iki iyo umuntu agitangura ibintu murabizi ko biba bigoye biragora bon niko nyene intango zose zimeze iyo umuntu atanguye ikintu hariho ibintu atabaramenya hariho ibintu hari ama connection atabaragira usanga nyene bitoroshe je ahubwo ndanashima Imana kuba indirimbo ya mbere yarashoboye kugira ama views ashika ku gihumbi anarenga kubera Paul mama ifise 2300 novuga nti narashima Imana rero nabandi bantu bashe kuyumva ntibayigaye kuba kuyiplayinga naho ku ma radio nibutse ko sinaronse platform y'ukuntu no bigira kugira ngo bayiplaying nivyo mu bisanzwe hari ikintu intango yamegoye ngo muhini mushasha utera amabavu niyo mpamvu buke nigo rugendo twizere yuko inyuma ya Tuza na Tuziriki bikora neza ariko inyuma ya Tuza hazoba yindi mpindukirusha uno munsi ko tubona Tuza yakiriwe ariko turashaka kugaruka gatoya kuri Tuza story je gute Tuza story yaje gute Tuza ni indirimbo navuga nti ni nahora ndirimba reka mvuga ikirundi nibaza ko MC urumenyere yari indirimbo ndoramana bon nahora ndirimba indirimbo ndoramana mugabo ino ndirimbo Tuza nariyumviye gushimira Imana mugabo mu bundi buryo buri particulier nshimira Imana abakunzi bawe tutabakiriyemo dufise commentaire nyinshi sinzi narashize statakan barambwira ati uyo muntu tumuzi muri gospel nico kintu bambagije cyane ariko no muzagarutse mu bintu by'amapenzi ukuntu mbe yaguye cyane nico mpamvu tukigarutse ko cyane rakoze cyane hamaje no ndi umuntu akunda ibintu bishasha nabibabwiye urumva ndakunda ikintu gishasha ndakunda umuntu ariko aragira ibintu bishasha rero kuba nararirimbye ndirimba nshimira Imana bon naririmbye gospel koko ubutumwa bwiza ni iki ubutumwa bwiza ni ibintu byose bifatiye ku Mana indirimbo nubwo naririmbye cyane mbwira umudamu wanje mugabo ni indirimbo harimo gushimira Imana kuko bijya byose hari akajambo nagumye ngarukana nti Kristo muri jewe ni ivyizigiro by'ubwiza Kristo muri jewe ni wazotuma ibi bikunda hari ibintu nako ndamubwira nti tuzorinda dusaza tugikundana tugikinana tugisohokana tugisherisanya ivyo byose bizokunda mugabo kuko turi muri Kristo donc ni ibintu by'ubutumwa bwiza tu sinigeze nsohoka muri domaine mugabo narasohotse mu buryo nahora nandika rero kandi nari numva ari shimwe rinini ku Mana kuronka hari abakunda kuvuga ngo icyuki kuronka akagutahura mugapanga umugambi mariage n'ikintu kinini mugapanga umugambi guhera kuri A gushika kuri Z gushikaho mu bana mubakana byose biciye muri processes zose byategezwa gucamwo je numvise mfise ishimwe rinini ku Mana kandi Tuza naciye numva ubwanje hazamutse icimviro cyuko no hanura abandi bantu batararushinga kuko abantu benshi gituma batagira ama mariage ni kubera ko bafise ubwoba nico gituma namubwiye Tuza we mugabo igituma narishitse kuri YouTube hari kugira ngo nabandi benshi bumva ubwo butumwa buri muri iyo ndirimbo mugabo ubutumwa burimo nuko umuhungu wese uzobona ari muri Kristo
akwegereye akagupropoza uzumwemerere utuje kuko ivyanyu biba bifashwe mu maboko n'Imana. Ubutumwa bukomeye kuri Landry ni ibintu bidukora ko twese nubwo tutarahashika ariko namwe muhegereje mukurikirane ikiganiro mushobora kunguka byinshi. Landry, ubutumwa bwa mbere nyishu yabashikiriye biyumvira kuri kurava muri ya domaine ariko twumvise kutavuyeyo wasohotse mu kwandika ariko niyo kiri kandi twize kutazovayo. Landry, uravuza akantu kanyegeje gato yati warashimye niyo mpamvu wavuze tuza nubwo ubutumwa bwari kubanda ko bwahereye iwawe bitatu byakugoye kugira ushike muri nivo rugugwego nivya icambere nikijya nyene navuze gutuza byarangoye kuko nkiciyumvira ko noshinga urugo narumva kumenga ni projet nini indengeye hama nkumva nyene yuko bindaje shinga nkumva nyene yuko umenga nenzo bishobora ama dépenses biki mugabo hanzamwe nyene iryo junye nanje mu mutima tituza peti si wowe vyitwararitse wenyene jewe ndi Imana yawe eske no kubwira ukora ikintu nanje ashinda gutererana ivyo bintu urumva biba bigoye hama ikindi naco hari igihe utabura kwiza ibintu byose bikenerwa kugira ukora urubanza rero usanga bisaba kuhamagara abantu ukababwira uti jewe burya nyene ndiko ndategura ibi nibi uzi ko ku mufuko bitaratungana byose naga challenge nakantu katoroshe kandi kamakaba ku bantu benshi kamakaba ku bantu benshi naho nyene yandirimbo imigaruka tuza turagarutse gatoya mu kantu k'urukundo birashika turabizi urya madamu waje nubwo tutazi naye ndamuzi ni cuki bro ku buryo ntiwamubona wenyine icambere ntitubeshane kandi hajya umukobwa utamugwaniye naho nyine urukundo ntiruba ari boko ntitubeshane udu challenge wahuye nazo ku ruhande gwiwe gusa kumbure yaragusavye 100,000 wifitiye 20,000 usanga ariyo bavuga ati hari abari bayafise bari kuya mu du challenge wahuye nazo kuriwe nutwa we MC ugomba hatubiri bazo gazi je nukuri yarasavye fondo te atana mahera ya manite nari mfise uwo munsi usanga hariho umunsi twigeze kuvugana ahantu duhurira bon uwo munsi nta mafaranga ya déplacement y'ifise okay ndavyumvira shanda bikorera ko nyene bon sanzwe ndi umuntu akunda sport akunda gutambuka aravyimba yenu bon uwo munsi vraiment ni danger wamuronse nyene muri jijisi nyene ntabyo usanzenga niho yavuye nawe hari abantu bakunda gucuma bon sinsanzwe ndumufana w'imigani y'ikirundi umugabo hari umugani numva ujanye n'ivyo ngomba kuvuga ngo impene ngwirisha hiziri rero numuririmbyi wanje ndarongoye ko hal muri jijisi ndumuvisi urongoye ko hal ya jijisi abandi bayivyita ngo groupe de louange yo muri jijisi rero arimo mu baririmbyi bo muri yo groupe de louange amasana yegereje mbega amasana cyambona udufoto turaboneka nyene tufoto turimo utuntu nyene two gutuza nyene mbega ujya muntu azogaruka mu masana ujya muntu sinzi MC kumaze kubona inaci ndamaze kuzidazibona je ndibaza ko tuzi zo bikoze mu buryo bw'inaci tuzoba turi kumwe babiri abadanseri bongereje bongereje n'abadanseri mugabo rero ku kuntu tutari dukeneye uduteza ibibazo tuzoba twibereye turi babiri gusa bon video yaramworoheye yego yarasanzwe ari umuririmbyi ariko mengo si urugero rumwe nakora rekura indirimbo yawe sinzi ko nawe yo bare kure yiwiwe okay nacumvise ikibazo bon acting kiretse nawe n'abandi benshi vraiment irakunda kutoroha mugabo turi kumwe nyene n'abandi bantu turahanahana ivyumviro inyimba ari nk'ivyo yakinye uko tutabishaka tukamusubiriramo kinagutya kandi ari flexible donc n'umuntu yoroshe kumva arumva ukamubwira ati
nagomba mvuge ngo baby baby giribi n'iryo jwi unyura ryumva nyene n'iryo zina nyene aca vyumva gose aca vyumva nyene aca hindukira kandi nawe ntirivuga ukuri vuze ubu aho no kuri byejewe iyo ari we ari ukuntu rivuga nyene ukuntu ndabivuga Landry sa reka dusabe ikintu nkuko nakunze kukibagira tubadukeneye kugira promotion umuntu kumufasha ibishoboka indirimbo yaraje ariko n'amasana mari karaza icyo usaba kubataranya hari iwawe kibasabe ningoga uce wibuka kubasaba ubibutsa yuko hari ikintu kije ugira bakirindirana n'urushika ego hari indirimbo shasha bon video y'amasanamu y'indirimbo Tuza irikiraza kandi vuba cyane nzobashwara mu rero mwibuke kugira subscribe kuri Landry official niko nitwa kuri YouTube mugire subscribe muce mugira nakajya gakengeri niko mpora numva bavuga kugira ngo uzoze uraronka notification ku ma video yose tuzoshirako ego hama nandaho TV mugire subscribe abatarayigira murabona ko babaha ibintu by'ubwiza bakabaha abartiste biwanyu mubamu muzi canke mutazi bakabaha amakuru y'ubwiza ego ntiduteba ntitwari bwashike hirya muri ndaho TV ariko tushaka tugena kapira katuza uvuge tujya tujambo nyene tuvuga wa muntu kuko nawe turaza kumubaza mbega nimba utazi ko haririmba nutuye tujambo twagukoze ko cyane ahubwo niwe nkunda mwiza wanje uruti feza na zahabu by'ukuri uva ku mara yanje usa neza urambumba urubura bwanje rukundo rwanje tuzaruka ndi ntumwa y'Imana natumwe ngo nkukunde uraba makara ni murube ntitushaka kuburubeya ahubwo ntituzoba n'amakara Jenny baza ko tuzobiki urutare Ndaho TV ndabashimiye cyane kuri ibi bikorwa muko murakora ndazi mukoresha kwitanga gukomeye cyane abo nagomba kubwira abakunzi baraba bino biganiro byanyu babashigikire commentaire ntizibizi cyane intege mubashigikire mu buryo bwose bushoboka nyimba hari uwaronse 10,000 arafasha 10,000 simake arashaka kuba deplacer akabashikana ku murimbyi kanaka canka akabashikana ku nkuru kanaka arashaka kubafasha kugura amayinite bon muguma mukenewe abakurikirana bino biganiro kandi na support yanyu haba gusharinga canke ama finance biguma bikenewe rero no bahimiriza mubafashe n'abantu bacu b'abarundi abajournaliste bacu b'abarundi kandi bariko barakora gose kugira igihugu cacu gitera imbere kimenyekane no mu mahanga support yanyirakenewe yes nivyo numva novuga tugushimiye cyane twizeye ko neje tugukeneye tuzokuronka ego namahoro cyane merci beaucoup kumwe na Landry Gospel Boy Papa Bizoza muganya gato nzobazanira ikiganiro kikurikira Mama Bizoza mugumaya nawe n'umumama sinzi ko ari umumama umufitiri mama mwiza shanda yubatuye ariko yafise gwiwe kandi ngo barabumbanye merci beaucoup kumwe na Landry and the Ninja the MC ninja imwe ya mbere nga mu Burundi gira subscribe like share na comment krakene comment zanyu kandi mwibuke yuko twamadukengurikira Imana ni dushikana aho turi nimba twabyutse no kubw'Imana nimba dukoze byose bikarangira no kubw'Imana merci simvuge my god ariko mvuze urakoze Imana yacu kudushikana kuri byose inyuma ya kamera kumwe na Dosi the Ninja namba ya 2 merci beaucoup bye bye